reka tubaramutse tubifurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga tubaye ikaze cyane mu makuru ariko aravugwa cyane hano mu gihugu cy'u Burundi niyo nzanye uno munsi yana makuru akaze cyane. Okay, uno munsi ndababwira ibitigiri vy'abarundi bamaze kuja gukora mu mahanga, donc bizwi kuja gukora mu mahanga sindavuga hanini muri iki kigobe cy'abarabu. Turavuga kandi ku barundi bapfungiwe muri Tanzania, turavuga kandi ku bijanye n'abarundi bapfungiwe muri Korea, turavuga kandi ku bijanye n'amapasiporo y'abarundi bari mu mahanga yagarutse yatowe ngaha, turavuga kandi no ku bijanye na ya fish imwe ubushikiranganje bw'imigenderanire y'amakungu y'u Burundi n'andi makungu ya fish umukozi wese agiye gukora hanze yabwizwa gutwara. Turavuga kandi ku mashira hamwe no munsi yashizwe habona na ministere ya affaires étrangères cyangwa y'imigenderanire yemewe gukora kubijanye ni no kurondera ubuzi abarundi mu mahanga. Uno munsi no nkuru reka uno munsi tubibutse ko turi tariki 13 z'ukwezi kwa gatatu ntwarane 2026 mu kiganiro umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Edouard Bizimana yashikirije itangazamakuru nigano yahaye abamenyesha makuru yavuze ngo abarundi bashika ibihumbi 21 n'amajana 642 niyo barundi bamaze kurungikwa mu makungu biciye mu mashira hamwe yemewe na leta y'u Burundi nkuko vyamenyeshejwe na leta nyene. Ayo makuru yatanzwe kuri wa gatatu igenekezo rya 13 ntwarane 2026 muri kino kiganiro mushikiranganje Edouard Bizimana yahitangaza makuru. Ico kiganiro kandi cyari kigamije no gutanga umuco w'ingene ibintu vyifashe kubijanye nabo barundi bakorera mu mahanga anini kubaja kuronderayo ubuzi uko biba bitunganije. Leta mbega irafise uko yabitunganije byo hora bigenda kubipfuza kuja gukora mu mahanga. Leta n'umuvyeyi kandi bizwa kwitaho abana bayo. Igihugu ca Arabia Saudite nico gihugu kiri kwisonga cyashoye kwakira abarundi benshi baje gukorayo nkuko umushikiranganje yamenyesheje ati igihugu ca Arabia Saudite kimaze kwakira abarundi bashika ibihumbi 21 n'amajana 214 nabane 21214 ati nayo muri kindi kigobe c'abarabu hakaba hamaze kurungikwa aho turavuze muri leta zuzumwe z'abarabu ijya Emira Arabe ahanini yakunze kuvugwa Dubai na Abu Dhabi abashika amajana ne bonyene bashika amajana ne mubumvise ni bake cyane abo ngira ngo n'abagenda mu ndwi imwe gusa bararengabo abagenda mu ndwi imwe gusa bararengabo ariko avuga ati abaciye mu mashira hamwe azwi n'amategeko menshi ntiyarazwi n'amategeko kandi abandi abagenda bakurikira bene wabo abandi babikora ugatwe kabo. Uno munsi ngira ngo ahubwo naba ngira n'ibihumbi 50 birashobora kuba birenga bari muri Emirate Arabini we ati abandi barundi nabo bariko bakorera mu bihugu bibiri mu nka Oman, Qatar, Albania na Serbia. Ariko Ministre Edouard Bizimana yamenyesheje ko ivyo bitigera bihagarara kuri abo gusa kurondera akazi mu makungu ngo kuko hari n'abandi barundi bagenda kurondera akazi mu makungu bataciye mu ishirahamwe yemewe cyangwa mu mashirahamwe yemewe ugasanga hariho n'abavyirondereye ku giti cyabo. Okay, ivyo nivyo bitigiri bizwi na leta ngira ngo gusa yashatse kwitoza babimenye byomenyekana. None uri hanze wese ntiyaciye kuri aeroport none aeroport ivyo bitigiri navyo bise so kubijanye na ya fish rero nayo nibuka nagize gukora kiganiro ndagishyira kuri Agaciro Media niho caci aho twasomye itangazo turifise imbere yacu niyo twako turasoma yavuga yuko umurundi wese azoja gukora hanze hazoba ikitwa billet de sortie donc wari urupapuro umukozi agiye gukora hanze agenda yujuje mbere bikavuga ko uwo mukozi urupapuro azonarurihira amafaranga 100,000.
aho hatanguye impari nyinshi umuntu yibaza ngo mbega umukozi nkuko byavugwa muri iryo tangazo umukozi azoshira ku umukono wiwe hongere haje ku mukono wa agence murungitse hongere haje ku mukono wa ministère ya affaires étrangères hongere haje ko kandi umukono wa urongo kibuga c'indege ca Bujumbura. Ivyo byarumvikana neza yuko uwo mukozi ohera n'amezi angahe ataragenda ama service menshi murazi ko yikwega kandi urumva bitewe nuko hagenda abene igihugu benshi gukora mu mahanga byotumye aya madosiye agenda kirundarundanya dufate nko muri ministère runaka ya aeroport kwa hehe wose ngari donc ibyo bafere ndende vraiment yatuma bitewe rero ministre ico kintu yagisiguye ati ya fishi yari yarategekanijwe kuzuza ku ruhande rwa passport kugira vyorohe kumenya igitigiri c'abasohoka igihugu baje kurondera ubuzima mu mahanga no kugira leta ifashe kubafasha mu gihe cyose hoba habaye ikibazo ariko iyo ngingo yabaye irahagarikwa inyuma yaho harabagaragarije yuko iyo fishi itabereye yasiguye ko Uburundi butabuza abanyagihugu babwo kuja kurondera akazi mu mahanga ariko icokogwa kikitonderwa kandi gikenewe nitunganywa neza by'ingene bagenda bakingiwe okay mbega none uno munsi nagiye mbona abantu benshi batwandikira kuri Agaciro Media ngo na mashirahamwe ayahe avyemerewe nukuvuga mashirahamwe menshi yari yemewe ntiyakora kuri ibi bya Dubai ya Emirates Arabes no wasanga bakora Arabia Saudite Oman Qatar kumbure amashirahamwe menshi rero menshi ntiyari yemewe uno munsi mu mashirahamwe yarazwi nka 60 mengo na rimwe no agu yari 50 ngira na harayandi yagiye yiyongera ko harimo na zazindi mwagiye mubona kuri Agaciro Media twagiye tuzicisha ko nka Nibane nayirimwe mu mashirahamwe yemewe hariho Holy Travel nayiremewe kawaida bugiye yitwa Ajoka ni mwara ku ntonde vuba cyane zizosohoka kuko kuba amashirahamwe yemewe hari gute cyesanga ku ntuze utayasanga direct kuri rugero rutonde rwa ministeri uravye kuri website mugabo basho vuba cyane ndakeka ko bazashirako ico ni ikorwa kibarabana ariko amashirahamwe afite ziya certificat cyangwa licence zibibemerera donc amashirahamwe kano kanye rero yemewe na amashirahamwe 68 mu gusozera Edouard Bizimana yahamagariye abarundi bifuza kuja gukora mu makungu ko bakwiye guca mu nzira zizwi kugira vyorohe ko leta yozobafasha mu gihe bagize ikibazo ivyo biri nageze gukora ikiganiro nsigura kubijanye n'aje amafaranga leta ivuga ko yahaka ayo mashirahamwe hariho amafaranga donc yugutabara mu gihe hoba haba ikibazo kuri babarundi donc baciye muri zo agence zizwe reka iyi nkuru nako ndasoma ni yanditswe na Iris News ikinyamakuru kandi yaga naco kirafise ibindi cyanditse bijya ibinyamakuru navyo vyandika bamwe bose baragira angle runaka bajako okay aba mu byo banditse bavuze hanini ku bijyanye na Serbia ku bihugu bya Buraya okay reka abari byo tugiraho gatoyi ngo impapuro z'inzira z'abarundi barenga 140 novuga ni passport 140 zaratowe mu mayarara mu bihugu by'i Buraya zitari nke zatowe mu gihugu ca Serbia ministre uno munsi bigena yaje gutanga yaje zizanye yerekana ati izi passport kandi abo bantu mwibuke barabafise barabafise pe bo batoye nkeya kuko hariho abahitamo kuzitabura abandi bagahitamo kuziturira ariko abahisemo kuzita mu mayarara ajya mu mapubere bituma izo passport zitogwa barazigarukana i Burundi nuvuga benezo ashingira ngo baziba mu Buraya sino baje bazohanwa nk'abatukishije igihugu okay ivyo bihejeje kumenyeshwa n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Edouard Bizimana mu kiganiro yahaye amenyesha makuru yagize ati kuja kurondera ubuzima mu mahanga
hari abarundi bavyifatamwo nabi cyane. Hano dufite amapasiporo 140 y'abarundi yatawe mu yarara mu bihugu bya Buraya. Abatari baki bari bagiye mu gihugu ca Serbia gukora akazi, ariko bashitseyo baca bahita bazita mu mayarara kugira bashwiragire mu bindi bihugu vy'i Buraya atazo bafise. Hari n'abari bavuye mu Burundi bagiye gukora bagiye muri Korea y'Epfo, ariko impapuro z'inzira zabo zatowe mu mayarara y'i Buraya. Bavyumva bino bintu bagenzi, izi nizabonetse. Nibaza ko hari izindi zidashoboye gutorwa canke benezo bazitabuye. Bone ministre muri Korea y'Epfo naho ngo hari abarundi bafatiweyo bashika 240 240 personnes Burundi bagiye ku mpapuro za magendo. Aho rero ngo leta y'u Burundi iramenya ko ico gihugu ishobora kubagarukana. Umva ko kano kanya abantu cumva aho bari barapfunzwe. Umushiranganje Bizimana ati kandi aho rero amakosa burya babaye menshi, naho boshika mu Burundi hazogira ivyo babazwa kuko bakoze ibidakogwa. Bari mu minwe bitari yabo, bari mu maboko canke mu biganza bitari byabo, bari mu minwe kumbure y'ubutungane bwa Korea du Sud. Bako bapfunzwe kandi bapfunzwe cyo ministre avuga ati ntavyo tuzi neza yuko dushobora kudiringa na kiriya gihugu kikabaturungikiye basi kikabakura mu gashuka barekura. Ariko kandi urumva naho bore kugwa ni ico gihazo caba uko bavuga ni affaire étrangère nyene, ni affaire étrangère, ni ministère yo ngaha na ministère ya hariya zizijejwe imigenderanire zica zidiringa zikahana abo bantu. Ubwo urumva ko bashize ngaha n'ubundi ushobora gushikira nanone mu minwe itari yabo. Kuvyerekeye abaheruka kurungika ibisabo ko bo kwiga igitaliyano, iyi ni inkuru bagenzi muyumve neza. Kuri ya nkuru yarigize iminsi ivuga ku bijanye n'ubutaliyano n'iki ministre nayo yagize icyo bivuze. Kuvyerekeye aberuka kurungika ibisabo byabo ko bo kwiga igitaliyano bazoshobore kuja gukora muri ico gihugu, ushikiranganje avuga ko abaciye ku ruhande bakaja gusaba nko ku rubuga rwa kaminuza OJ ibyo basavye bitemewe kuko bari batanze aho bitegerezwa guca. Anakore ko muri Afrika rero tujuni kabura mu bintu runaka. Babwiye ati ducaha. Arabaca baci inyuma ati no ayati twava duhuriye turi benshi reka je ncaha. Ariko ibihugu by'i Buraya bipfuma bigira andi manyanga sino biraba honete iyo bavuze ati dukora gutyo. Kandi abantu nja gusororera kuya bimenyerewe muri Afrika. Ministre akaburira anaha n'abahamagara abakozi bo mu bushikiranganje ngo babafashe ibyo kuja mu Butaliyano, ko bidakunda ntihazogire abibwa. Kino kiri mu cumbe neza ofete kubera ko hari abantu badatahura social media, badatahura izimbuga kuno zikora. Nanje namambona benshi banyandikira ati nkabona umingo bimwe na rimwe bararuhisha umutwe kandi ugasanga ibyo bintu icambere nta nyungu yo bigiramo, icakabiri bako kujana mu bintu bitari domaine yawe niki. Mu bushikiranganje urumva rero ngo hari abahora batelefona muri ministère utwashaka mudufashe ibi nibi, ministère bishura ngo ivyo ntavyo twebwe dukora. Hashizweho platform urarondera mugenza wundi bitahura gufasha ku applica kumbure. Ministère ucavuga ati rero ntihagira umuntu azokwiba amafaranga biciye kuri telefone ngo nugira mufashe ngo muri ministère. Eka nta ministère ivyo ntavyikora. Okay. Reka gato twigire muri commentaire. Murazi ko burya iyo misi yose yavuzwe ikintu abantu bazitahura gutandukanye. Okay, hari wavuze ngo ayo mashuro hamwe arungika abantu mu bindi bihugu mukuye kuyashira ku rutonde mukayashira ahabona kugira ngo
ntihazogire abazokwitura yatemewe na leta ngo bibwe. Okay, reka nakigeze ngaha gatoya bagenzi. Ndisubira sindi umuvugizi w'ubushikiranganje, sindi umuvugizi w'ugwego na rumwe, mugabo kuba uno munsi amashira hamwe nkuko na ministre yabivuze mu kiganiro avuga ati twarabamenyesheje abumvise akamo bashize mu ngiro ivyo basabwa z'ya miliyoni 150 barabikora. Abatabikoze bariko barakora ko kazi nukuri ndi wo mdishajima ndabivuze ngo twe kanje ndisiri ko bitazoberera nimwabona mukubiswe intaye mu gahanga urantunga. Rero nishuye kuri umuntu gato yangira ngo nanjye ngende ngize commentaire nuko hariho nuze ya site web ya affaires ya ministère ya affaires étrangères, site web barashiraho donc iyo nuze iyo liste ya agence, no kuvuga ko foko tuza turamenya za internet tukamenya aho birondereye. Okay, nyakubahwa nimwemere mugerageze gutorera umuti ibituma abana b'igihugu bahunga igihugu cyabo, ibyo kuzita mu mayarara no kutazita ibyo ntaco bihindura. Torera umuti kibazo cyo kirahari, mureke kucitagagiza. Ntibyumvikana igihugu mbona kirimo amahoro ukuraho, ariko abagihunga bakaba benshi gushikaho bata n'ivyangombwa vyabo bageze mu mahanga. Iki nico ngomba nkundira donc ama commentaire ushobora kubona ivyumviro bikomakomeye yaba kumbure ngira ngo n'indongozi zibisoma ngira ngo byoheza bikabafasha. Aho nagwanje irimo uramumbwirira abike neza ntate ama ninatanzo yibasaba. None baravugana bakaza kuzita muyerara hamwe hoho zatowe n'abandi. Hama nibaza ko igituma abana b'igihugu baguma bashwiragira kirazwi atakwiteza utunyoni. None barazitoye aho zatawe. Barazitoye kuko uno munsi ministre yaje azizanye. None mu Burundi ko tuguma twuzuye abo bantu bose bavuyemwo iyo bahaguma biba bimeze gute tuba tubaheye. Nukuvuga ko ngira ngo nk'abarundi bari mu mahanga bose baramutse bataje sinzi ko igihugu twogikwirwamo ko burya hari benshi cyane kiya gitigiri gihora giharugwa ngo turi miliyoni zingahe. Nibaze ko haba haharuwe neza abari Burundi bari mu mahanga bijya nabo ni benshi cyane. Okay, abo ibyo bihumbi 21 nibo ba diaspora bazwi iyo bari n'igihugu kirabazi, abandi bose no kwibesha. Okay, nukuvuga ko bagenzi donc ama commentaire mbona yose ni asanga yavuga kuri ibi bijanye n'ama passport naho abantu bari hanze, ariko nawe uri kwadukurikira urafise uko bitahura kuri iki kija ari cyo navuze gatoya kijanye da niki cy'abarundi bapfuye muri Tanzania. Naco ndakivuge ko ministre uburyo yagishikirije yavuze ati Tanzania burya igihugu cyose kirafise ko citunganije. Tanzania irafise umurongo ntarengwa, irafise aho abarundi batemereye kurenga iyo bagiye gukora akazi. Iyo barenze aho hantu polisi irabafata. Nuko ubwo bitashizwe habona ngo umuntu acamenya ni heherero. Sino hari intara umuntu atemereye kujamo agiye gukora ubwo buzi. Ndisuri nka Dar es Salaam ushitseyo ubwo ni bibazo. Kumbure muri izi ntara ziri hafi za Kigoma ngira birashoboka, ariko ikindi nuko ministre Edouard Bizimana yavuze yuko Burundi na Tanzania kuva kera yego byamye ari bicuti, byamye ari bihugu bibanyi bikundana. Rero ngo bagiye kuvugana abapfungiweyo babarekure, ahubwo baca badiringa ni gute aho handi hantu hadashikwa ohora hashikwa n'abarundi bagiye kurondera ubuzima. Ariko yavuze kino kintu ku kintu kijanye n'abafise impusha zo kuja muri ico gihugu, ugasanga bafise nk'uburenganzira bwo kuba muri ico gihugu. Fate nk'indwi imwe for example
usanga kwise umwaka iyo bamufashe byangombwa vyo ntibimwemerera kuba ico gihe cyose hari nabo ngo n'ababita mu ntumbero z'ugira ofete nyine bakuriho amakanda yotuma bamufata nyine so abo rero ngo nibo benshi bafungiweyo mwe mudukurikirana ndabizi harimo abari muri Tanzania ngira ngo uko biri kose muri kuri tele murafite amakuru menshi mudusumbya murayandika ngaha ko muri commentaire igihe tuzosubira guhamagarwa mu itangazamakuru riduhuza na ministeri tuzoheza tubishikiriza murakoze naho utaha mwiyaboneshe bya tumujyango munini bye bye